Of course kari umukunzi wa Marengo Top TV acambere gira subscribe kuri YouTube yacu kuri micro ni Sisida Silva imbere za kamera muramubona abatamuzi mumenye yitwa DJ NC ni official DJ wa Sabi Satura Mabafre ariko se wonye namaze gukorana nakoranye na Masterland n'abarimvyi bagiye batandukanye NC WhatsApp fresh meze neza ndameze neza hajya NC amazina ayiwe y'abavyeyi bamuhaye naya oya George ntibabimbaza bakubaza ibi umbaza tunamaliza interview hapa namaliza interview hapa na mazino vize Jenny nijyo navutse nzwi Jenny sino sigunziko nijyo jyo yaguze nijyo nyene DJ haya kijya kijwe ujya jingo horushiramwo ujya muntu ramuzi yitwa nde uyo kijya jingo ya jampete be yagiye yitwa nde ndamibagiye izina Boni DJ wagiye no muziki numve nane jena uratanguye rero kunsubiza inyo wagiye no muziki mu muziki wabonye mu muziki arya natanguye kuririmba wabonye iki New Generation hari gari 2015 kundirimbi shikuza ndi kumena stick yo muri Overd YouTube yawe yitwa DJ C tunayo the baddest oya yindirimbiri kuri Ndundi TV kubera iki kubera cyo gihe nibo Ndundi TV yari ifise account ya YouTube gusa hajya YouTube yatanguye ryari nabiharure no Chenkora na YouTube ukorana niki tweshimiyane ba of course bazibazo cyane nanzi hapo nishanza na mi dufite ibibazo 10 ni challenge wowe uritora ati tubaziki cyakangaye oke cyatangura cyakangaye cyakatanu nk'ubuye n'umuntu akobaza ati ubuzima niki umubwira iki ubuzima ni iki ne blaza we none bitwa twabisedera ubuzima ni iki biremere gutrisha nta kibazo trisha abajama namwe akunda mumfashe mu wamunda ubuzima ni iki okay pass wase byasho uravuga ati basi tugene ukindi pass ubuzima ni iki okay wari utanguye kuvyimba ngo ndagicika jewe unapigwa ndacishura ubuzima ni iki ubuzima no kuvuka uravuka hamarugo hakongera ugapfa hari ikindi nibwo buzima igiti kirafite ubuzima none ntigikura hama bakagicama kiba gifu none kiba gihetse iyo niyo definition y'ubuzima je niconze munya gitoye vuga oya ni wagitoye mu ijambo rimwe umuntu akubwiye ubuzima uvuga ati ubuzima ni kubaho point renda ndananiwe umepigwa nimepigwa chini chakangaye tugende chicenda icicenda biravuga ko kimwe mu bintu abakobwa bankira abahungu ariko usanga umuhungu afise abakobwa benshi usanga bakundana ivyo bintu warigeze kuyamwo canke urabibamwo waza ko ari kubera iki nukuvuga urasubiramwo bimwe mu bintu abakobwa bankira abahungu benshi banavuga cuko umuhungu usanga akundana agendana n'abakobwa benshi ivyo bintu warabiciyemo canke ubirimwo kubera iki navyo naciyemwo ariko ndabibona okay waza ko ari kubera iki rero none waramfasha kubera iki rero kubera iki kubera iki kubera iki ivyo bihari urabibona waza ko ari kubera birahari ni imyaka nibihe uko ibihe bigenda bihinduka n'imyaka ugenda ihinduka n'ikibihe bihe w'imyaka ni mujana imyaka aho kugenda sikugenda niko ngenda ariko siko ndabibaye blaza je ntsinda we chakanga chambere twavuze 10 10 maze uvuga bibiri je turatabura nama okay tugana nakibaza uramaze kuja gusenga urugenda gusenga sometimes okay none navuze tubwire umurongo umwe uzi muri Bibiliya aho wanditse nico uvuga ntiwibe ntusambane biri muri inde namabwirizwa okay navuze uratubwira umurongo aho uri nico uvuga ndagaska ntapitswe andanyagiwe basi
Bajya ndaja gusenga. Barariragwe Matayo 5 murongo Bible ndayifise ngayo kabesha unapigwa yakunchanganya none nta kibazo nagwaye umwanya Sansu uravuga biranse nta numwuzi muri Bible Kenza amabwirizwa none ndazi arafise aho yanditse none aho yanditse Musora ba Unavuze gusenga tugende ico wananiwe okay Chakanga 5 Kenda kundi biharuro MP 5 ni utatwavuze 5 we wagiye kuri 5 uragenda muri 9 uragenda no kuri 1 kuri seti inoti ibihumbi 10 iri kwiki inoti ibihumbi 10 yubu turekishasha bazanye no yatanguye no munsi iyi doho tumaranye gihe iriko nkuru nziza biremeye gutirisha utirisha gute ntayuzi iriko nkuru nziza oya nganda yimwereke ndaza kuraba ntavo beje okay vuga iri kwiki niki vyase uravuga ati ntavyo nzi oya ndakizi kweri nawe n'amafaranga 10,000 ukoresha kandi usanga afise nga basi urafise ngaho urazi kintu urafise ngaho nyina atuko tuvugana mu mufuko ariyo ndasize ari muri studio yaba muri studio ndetse muri tunaje yaba urafise ngana kwemerera kuraba nuzi ibintu bigize 10,000 ibintu biriko ushapigwa ariko oyaye rindira braza okay hindukiza inyuma ntayibone vuga ireme gutirisha ntwavuganye ubona ubwe nimba yafise ngaho nyene trisha ariko mwakanya gatayamfise iriko Sansi irikindira iriko ndadaye na president ndadaye hamwe na buyo nande nagwa gasore hama akindi sagitoye nagitoye n'amatrishe n'abantu bakora kumbwira nta bindi bintu biriko nta bindi bintu biriko nese nabitoye inoti ijana urazi ko bariko nabo yego bariko nabwiye mu 10 rege ifo ku difference yego okay hariko nta kindi kintu uzikiriko nonga uzobukubiswe zankubiswe hariko ibindi base okay vuga inoti uzi basi uvuga ati ndazi kwirika ibi nibi kuko heraba inoti ijana okay iri kwiki niki ndadaye nagwa gasore hama n'ibihumbi 10 iko ndadaye hama n'ingoma kuranga iri ingoma iri kuranga iri kwijana we n'amayerutse nagakashira umviriza basi je ugatora ya 5 munye ndagwa 5 ya 5 ugatora ibintu biriko kuko reka ndakwereke mumwe mu bintu byabirika amahera professionnel ndaye ibi bintu turabinegrija ndaba nkubu namanda yafata ndakubiswe gapanda kese abafana mu mbabarire nawe baguteye nkuko ntavyo wotora aho nkubu sabatangwa tugende cyakangaye okay Chagatatu nabakobwa bameze gututogiranira ubugenzi nabo akova ifata nk'abahungu gute namaze amera nk'umuhungu nkanje umba utwogerana ubujama gute yambara ipantaro yambara nka wewe avuga nka basi ifite comportement nk'iyabahungu abo ntibo bajama banje comportement izihe basi udakunda comportement nk'ubu nkuje nifata nk'umugenge ugasanga umukobwa yifata nk'umugenge hapo mnamarizana twende ico ndagitoye shirako vi kandi umaze kunanirwa vyinshi tugende twagiye cakanga inzira medite cagatandatu sisi ubajijwe isi niki wovuga umuntu wakwaje ati isi niki wo mwishura gute isi man ibintu by'ubwenge
abantu nka abantu baca batangura kuntuka ngo isi si no kuvuga igizwe n'abantu n'ibikoko washatse ndefinise canke definise isi igizwe n'abantu ibikoko dunia ni nini n'amazi vyo mwijuru nta biriyo uramaze kushika we musenga Ndasenga ibitabo bitubwira iki biriyo okay umva naco kumwe no kwisi pass pass nimba nanani chakanga ndaza kugira ibibazo byakunaniye vyose ndaza kukwishura nawe hari mwe uza kwishura twagiye wit harabara bavuga ati DJ NC twaramumenye ati abantu ikintu cyatumye izina ryiwe riduga ni Sarbi yuhuye na commentaire nkizo uvyakira gute ho nivyo bo ico ndacishuraho kandi agisigura binyemerera bo twarahuye na Sadba ariko uwo twatangura ni Masterend mata wahera Masterend okay tangura na Masterend nja kwa Sadbi ariko natanguye kwa Masterend no kuvuga ngo bose bagizemo inguvu mu ruhara rwanje ku muziki ya hajeje uremeranya rero bavuga ko izina ryawe ryaduze kubera Sadbi na Masterend sinavuze umwe okjende na wajirande Sadbi wowe wajisatu yego nawe narafisemo uruhara okay runini cyane sawa this uramaze kwipimisha umugera wa sida cyane iri kwaje wiketse cyabaye kubera iki kubera habaye ndetse nari abana tushapita hiyo kubera yavuze impamvu navuze impamvu kubera kiragiye yarambaje cameraman yarambaje gute yarambaje ngo kubera kiwa yaje ku nato inyishu na ingene na musi wagiye gutora munyifato positive negative musi nagenda gutora inyishu ushatse kumbaza ingene nifashe yego bo birateye ubwoba mu ncamake ahubwiye atangwe kukubwira abiya bintu ngo ni wasanga ngo urumva ngo zari zine zari 8 hajya avrema ni shida twende this burya niyo tuvuyeko cyambere twakivuze de icya kabiri okay icya kabiri nico tutari bwagirene nico tari bwakorereko ibintu bibiri udakunda muri game ya Buja Flavor udakunda muri game ya Buja Flavor base z'uburofu nkizimeze gute so kwibeshera okay office batafise iyo niyo wa tunabaki na swali moja tu ayo ya nyuma ngira ko ndayibaza ni wavuga igiharuro muri phone yawe hagati ya Facebook na WhatsApp of the dukure mu rubuga rumwe dufute twafuturuwe go futa Twitter je navuze Facebook na WhatsApp mwizo zibiri muri Facebook na WhatsApp nanumvise nabe nagirumbaje zose Twitter ya professionnel nyine Facebook WhatsApp dufuta imwe wafuta WhatsApp tunatoa kabisa of course yari challenge ibazo wavyumvise gute niki kibazo wumva wogira rattrapage cyari kibazo ambace cisi ngo nikiye yizisi ngo nikihe wokwiratrapa ahubwo wonyigisha ahubwo nkosoro kanyigisha Raje niyo mpamvu nabanje kubaza kusenga uko je umbwiye kusenga kenshi ibitabo kenshi birakubwira isuku imeze
isi yariyo n'ijuru uko hari ibintu bavuze ica vyerekana atatandukaniro rihari hagati y'isi n'ijuru of course tureke kubyo bibazo 10 gato tuje novuga ngo mu bindi bintu bisanzwe wewe uri umwe cyane wegeranye n'abaririmbyi uramaze gukora ariko kandi nawe ubu kandi uri no muziki novuga kimwe mu bintu kimaze imisi cyari cyane ni indirimbo yawe ni indirimbo igombize hagati ya wewe Shanikwi na Davis Morris indirimbo yitwa Ziraje abantu benshi baravuze ati what's good Ziraje wewe uri kuraraba commentaire zari ku marezo sosio n'ibyo abantu bakubwira muri wewe wumva gute mbo nigeze kukubwira ati imyaka ugendera te igenda yiyunga niko abantu bagena bahinduka ivyiyumviro ubu umaze kubona nk'ijya kova ukona nk'umuntu agize nk'ijya kova ngo Ziraje akabona umuwi akabona amata yamusesetseko eske nk'umwana wawe w'imyaka 10 ujye ukamwereka umuwi nk'uyu mwana nk'uyu ari imbere yanje amwereka iki n'igiki wabonye akubwira icyambere atangora kubona ni umuwi amata abantu rero ko za mentalite mu mutwe bafise bamaze gushegura cyane biyumvira ibindi bintu orike nk'umwana ndamweretse ati iki ubonye iki usomye iki umwana w'imyaka 19 iki wasomye iki arakubwira ko yabonye umuwi ko yabonye amata umuntu yasamye ariko arafungura rero abantu ko bwa bushega bwamaze kwishira mu mutwe ngo avuze ibishego ngo Ziraje ninyi sinjya umuwi sinjya amata si imfungo eske nkaho wocu bitahura gute none ko mutigeze muvuga ati ivyo mwumvira si ivyo mwavuze ati reka natwe reka twavuze tutireka tubereke igikogwa ejo burakeye ubu nta uramenya iby'inyo ndembe bivuga hari Arnovic yarabagiye ko mufise visa umva none iramura afise visa Arnovic nawe narabe neza kuko nawe sinumvigene wo kuyumvira ati none hagikosa riri visa urayifise visa ngo muri nazo visa turi nazo nyene mwiteguye twitegura gute ndabizi nkawe wocu uvuga ko twakoze iki Jinanje niyo mpamvu nagomvye no munsi ko kuronka umuco abantu batuze barindira igikogwa ejo burakeye ni vendredi babona indirimbo ko atakintu na kimwe biyumva ivyo biyumvira gatari ivyo nene nta muntu akijya umuhwi kweli umuhwi tonoye sawa okay of course nibazireka turindira iyo ndirimbo izosoka ryari ejo okay ku munsi wa gatanu reka turindire wavuze ko watangwe kurimba 2015 siko wavuze mugabo novuga ko haracigiye kitari gito umeze nkuri karume gato mugabo burasubira vyuka ico kiringo wari mu biki nigiki ubu gitumye ensa avuga ati reka mvyuke kandi narabisabwe n'abantu benshi ndaririmba nteruka kurimba n'undi mupeti wo ibubanza avuga ati reka nsubire mvyure tara baransaba abafana banje bako nari muri ibinyero byo kuvuza umuziki uraza aho mvugiriza ibinyama bitera mu bitandukanye mugana avuga ati buno munsi reka nze nkore n'abandi kandi sibi gusa hariyo n'indi ndirimbo fitane n'undi muririmbyi kazi yo mu Burundi okay nigize cyatumye uvuga ati Jens reka ni vyukiranye ni ya vibe nyene nako ndakubwira ati hari abantu bambaguma bampana ati yo vibe ufise ifo kusubira muri ya vibe ya kera yo muri 2015 kuri shikuza usubira igarukane n'ubundi acha mvuga ati reka abafana ko banyote bigorwa byanje ndabaza abantu benshi barakwemerera intro yawe cyane baravuga ati NC vraiment intro y'ibirarenze cyane inspiration yavuye he kuri cautions n'umuntu wanje nkunda gose nibo bantu bambere ukunda cyane na vibe niho vibe ya NC iri NC uravye igihe utanguriye muziki naho ugeze ubu industry ibona gute muri rusange no wishima cyane kuko ubaririmbye bamaze kwitahura ndetse n'aba producer baragerageje kugira quality baraja muri studio bose za studio zo mu vyumba usanga umuririmbyi kera waje ngo ngiye kuri studio arakanaka iriha 30,000 usanga wishire mu DJ bivuga nk'idebe nyene mugubu vraiment barajijutse ibintu bimeze neza cyane 80% ni bon mwe miseze harigeze kwidogerwa cyane aba DJ n'abaririmbyi bavuga yuko mwe mu ma club mutavuza indirimbo z'abarundi aba DJ namwe mukavuga yuko indirimbo z'abarundi mu ma club ata vibe zigira
ubu mubanye gute? tubanye neza ni cya kintu nakunda kubwira ati ubu baramaze niko kuduhimiriza kwacu nabo nibo ntuza kuvuga ngo ntibakuvuza utigera usohoka wirirwa mu nzu ntigera ugira n'agasorti hasi uvuga ati ngiye kuvisita natwe bwo ari twebwe turajya kuvisita abandi ba DJ tukumviriza nyene umu DJ mixa ukagenda wizeho ukavuga ati ara utu playlist nanjye ndatuvugije hanaka canke hagize kandi mpindura kuri turyagize birafasha mugabo wowe kazoza wumva umuntu hari ariko aravuga hariho n'abaririmbyi bisabira ngo tubavuze ku nguvu yes ugasanga umuririmbyi araje muri boîte kumubwira DJ arantegetse yes ndi muri vibe y'akaja ngo uzumva ngo ngenda umubwire ngo ashiremo indirimbo yanjye kutegeko aho oruke nibishoboka nibikunda yeah of course abaririmbyi benshi muravuga ko mu bikora nk'akazi suko yes mugabo kujya munsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi ntitubabona muri defile was good nibaza ko ico bakibazwa Michael de musicien nibaza ko oya kuwanyu kurande guwanyu mba murayifata nk'akazi turifata nk'akazi gute rero mbo abo hejuru nibo bari kwe kuduserukira batubwira ati baduhimirize twebwe nisi twatangura ubu DJ ariko hari abantu baduserukira hari abatama kandi bakibirimo no batarabivamo nibo bari kwe kuduhimiriza tubwira ati burya tugira ukuntu uko dutegura ukuntu uko dugire defile nk'abandi yeah uri DJ burya n'indirimbo imeze gute utovuza nta nimwe zose kiretse nisiro urayihinduranaga urayihindura yeah of course ensikumbure reka tugushimira ku kanya baduhaye mu ngora afise ikintu wabwira bariko baradukurikirana ndababwira ati bagire subscribe yitwa Malengo Top TV Malengo Top TV mubafashe muba supporting n'abantu beza mwakoze natwe kutwiyumvira ko n'ikindi gihe muze muturondere dukorane murakoze cyane turarindire ziraje ejo nyene kuwa gatanu izoba yabashwayemo shwari thank you